cyane. Yesu nahimbazwe, Yesu nahabwe icubahiro ibihe byose. Umugisha n'uhoraho yari mu ijuru n'isi. Uno munsi ndashaka twige ku ijambo riri muri Abikorinto indwi akarongo ka mbere gushika ku ka gatatu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibyo kurongora no kubakana, ariko ko mwanyandikiye iciza ndiko umuhungu uwo ari we wese atohura n'icitwa umukobwa, ariko kubwo kwirinda gushurashura umugabo wese agire umugore wiwe, n'umugore wese agire umugabo wiwe. Umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye, kandi umugore nawe abigenze atyo umugabo wiwe. Amen. Yesu nahabwe icubahiro. Iri jambo ryonyene rirujuje. Nari nashatse guhanura abagabo nibo maze kubona yuko barenga ibigo cane. Nimba Imana ngaha yaravuze ngo umuhungu wese narondere icitwa umukobwa amubere umugabo, amubere umugore, umugore arondere umugabo wiwe, umugabo arondere umugore wiwe. Ibintu byo gushurashura ngo bireke. Ni kubera ko muri ino minsi abagabo benshi barashurashura. Umugabo arashobora kubona umugore afise umugore mwiza mu nzu, asa neza, yambara neza, aberwa, amota neza vrema. Nawe uri umukobwa umuravye ukabona uti wawu, urya mudamu ni mwiza. Mugabo ugasanga umugabo arashika inyuma y'utundi dukobwa. Ivyo bigenda gute? Ubwanje je simba ndabitahura ko iyo umaze kwakira agakiza, nzi ko nshaka kugira cane cane abantu bakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo mu bugingo bwabo. Waramaze kumenya yuko wakiriye Yesu, urikura ko ivya kera byose. Nimba wari waragendeye mu busambanyi, urabwikura ukavuga ati Mana jewe ndahisemo kubaka n'umugore umwe, ugahitamwo umugore umwe. Igihe wamuhitamwo warabonana abandi bakobwa, mugabo waravuga uti uyu ni uwambereye kuri kirato canje. Uramutwara uramushikana mu rugo. Umaze kumushikana mu rugo usanga uriko uramuvanga, umuzaniye ko abandi bana, umuzaniye ko indwara. Ndagomba kubahanira nk'abagabo, nico kintu mucirinde ko Imana izobahana. Yesu yabaha umugisha. Amen. Matayo 5 murongo wa 27 ku mutwe haravuga ngo ntugasambane. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jewe ndababwira yuko umuntu wese araba umugore w'uwundi akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogora urite kure. Vyokubera vyiza gupfa ijisho ryawe rimwe, hako umubiri wawe wose wotabwa muri Gehinomu. Amen. Yesu nahabwe icubahiro cane. Numva amajambo nyene ngo ntugasambane. Aha twese biraturaba, yaba n'abakobwa birabaraba, kuko kenshi naho abagabo aribo baraturabisha amaso bakadukwega, n'abakobwa biravanye ingene twambara. Hari igihe ushobora kuraba umukobwa ukabona uti urya mukobwa ari gusa. Umuhungu wese amubonye, kuko abahungu Satani abafatira ku maso cane. Umuhungu arakuraba akakwifuza, natwe abakobwa Satani adufatira ku matwi bivanye ivyo umuhungu aba yakubwiye, hama ugaca usanga wagiye muri ivyo vyaha. Rero ngo aho ugenda mw'ijuru n'amaso yose, wotuma ugenda mw'ijuru ufise ijisho rimwe, ubwo karonka. Yesu akabandanya atugirira neza. Rero Imana idutabare, tugwanirire abakobwa, twambare neza imbere y'abagabo b'abandi, ntitube ibitsitaza. Umukobwa wese arabe wenyene muri we, avuga ati impuzu mbeho ndayambaye nkasohoka, ubona hari umuntu mpava nsitaza, ukabaza mpwemu w'Imana arashobora kukubwira ati impuzu ntuyambare, canke ukumva muri wewe uti muyambara nta kibazo, kuko tuzobazwa vyinshi. Niwatsitaza mwene Yesu bigatuma ari we agwa mu caha c'ubusambanyi, wowe wa mukobwa nawe Imana izokiguhanira. Nawe wa mupapa wubatse, fata akanya ubonye ugira uje mu caha, uvuga uti jewe mfise umugore mwiza, nta wundi yoza muruta. Wumvise uwo mubiri ukugoye, murondere umugore wawe. Bizoba vyiza kuruta aho uja kurondera wa mukobwa hariya usanga
aguhaye ibigwara ku minota 5 ugasanga ugiye gushira umugore wawe abana bapfuye n'indwara birababaje cyane. Je maze iminsi ngendera mu ngo hari amabesha abagenzi tuyaga akambwira ibyo mu rugo nkavuga ati mana byo ntabaye byondinde icyo kintu sindaje ko umugabo ariko kukinkorera ko byomubabaza hako naja mu rugo nkaza kumubara babazwa nuko umugabo wanjye yaza kunca inyuma mushama ndaguma ndi home mugabo sindazi ko agiye gukora kandi namwe wumva yuko muri we agwa mu byaha by'ubusambanyi atabyifuza. Imana imutabare yegere Kristo, yegere Imana, yegere abakozi b'Imana bamufashe kwihana icyo cyaha cy'ubusambanyi. Mwumvise yuko hako winjira mu bwami bw'Imana ufite amaso yose yaragucumuje ugatuma winjira mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe. Yesu urabaho umugisha kuri uno munsi.